Intambara ya Israël na Gaza iragiramiye cyane abamenyeshamakuru kuva Hamas yatanguza ibitero simusiga kuri Israël. Kwigenekerezo rya ndwi munyonyo Israël imaze gutangaza intambara ku muhari w'abagwanyi b'abanyapalestina mwigaba ry'ibitero mu karere ka Gaza kafunzwe. CPG iri gukora iperereza kuri raporo zose z'abanyamakuru n'abakozi b'itangazamakuru bishwe, abakomeretse canke baburiwe irengero mu ntambara. Kugeza ku itariki 4 uku kwezi kwa Kigarama, iperereza ry'intango rya CPG ryerekanye ko abanyamakuru 33 n'abakozi b'itangazamakuru bari mu bantu barenga ibihumbi 16 bishwe kuva intambara yatangira kuva ku igenekerezo rya ndwi gitugutu. Hapfuye abantu barenga ibihumbi 15,500 b'abanyapalestina muri Gaza no ku nkombe y'Iburengerazuba, ndetse n'abapfuye 1,200 muri Israel. Umunsi wahitanye abantu benshi mu ntambara y'impfu z'abanyamakuru ni umunsi wa mbere ku itariki 7 gitugutu. Hapfuye abanyamakuru 6. Umunsi wa kabiri wahitanye abantu wabaye kuwa 18 munyonyo, hapfa 5. Ibiro vy'amakuru vy'abanyamerika byatangaje ko abasirikare ba Israel babwiye ibiro vy'iperereza ry'amakuru by'abongereza Reuters na Agence France Presse ko bidashobora kwizeza umutekano w'abanyamakuru babo bakorera mu karere ka Gaza nyuma yo gushaka ibyemezo by'uko abanyamakuru babo batazobagabwa ko igitero ca Israel. Abanyamakuru bo muri Gaza bahura n'ibibazo bidasanzwe mu gihe bagerageza gutangaza intambara mu gihe c'ibitero ku gataka ka Israel. Harimwo n'ibitero by'indege ya Israel, guhagarika itumatumanako ry'amakuru, ibura ry'umuyaga nkuba ndetse n'umuriro mwinshi. Kugera ku igenekerezo rya 4 Kigarama, abanyamakuru 63 n'abakozi b'itangazamakuru bemejwe ko bapfuye, abanyapalestina 56, abisirayeli 4 n'abanyaribani 3. Abanyamakuru 11 barakomeretse, abanyamakuru 3 baburiwe irengero. Bavuga ko abanyamakuru 19 batawe muri yompi. Ibitero byinshi, iterabwoba, ibitero vya internet, kugenzura no kwica abagize umuryango. CPG kandi iriko irakora iperereza kuri raporo nyinshi zitaremezwa z'abandi banyamakuru bishwe, baburiwe irengero, abandi bafunzwe, abakomeretse ndetse n'ivyononekaye ku biro by'itangazamakuru n'amazu y'abanyamakuru. Ujejwe ibikorwa vya CPG yo mu burasirazuba bwo hagati na Afrika y'Amajyaruguru, Sherif Masur, yagize ati CPG yemeza ko abanyamakuru ari abasivile bakora imirimo y'ingenzi mu gihe c'amakuba kandi ko batagomba guhura n'imihari igwana. Ati abanyamakuru hirya no hino mu karere bariko bidoga cane kugira ngo bakemure iyo mishwano ibabaza umutima. Abari muri Gaza bakomeje kwishura ibitigiri bitigeze kubaho kandi bahura n'iterabwoba rikabije. Benshi babuze aho bakorana, imiryango n'ibigo by'itangazamakuru kandi bahunze bashaka umutekano mu gihe nta hantu bafise umutekano canke gusohokera. Urutonde rwatangajwe hano rurimwo amazina afatiye ku makuru yakuwe mu masoko ya CPG mu karere na raporo z'amakuru. Harimwo abanyamakuru bose bagize uruhare mu bikorwa byo kwegeranya amakuru. Ntivyumvikana nimba abo banyamakuru bose bavuga ku kudahuza iki gihe bapfa, ariko CPG yabagirije mu gitigiri cacu mu gihe dukora iperereza ku bibazo byabo. Urutonde rugenda rusubirwamwo buri gihe.
nk'uko byatangajwe na sendika y'abamenyeshamakuru ba Palestina ndetse n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'abanyamakuru Faraja wari ufise amabanga akomeye kuri televiziyo ya Orkid ifitanye isano na Hamas yiciwe mu gisasu ca Israel mu karere ka Gaza. Nk'uko umunyamakuru wa Palestina w'urubuga rwa Or Majedat El Gaza yiciwe hamwe n'umuryango wiwe mu gitero c'indege ca Israel catewe mu gisagara ca Rafah mu majepfo y'akarere ka Gaza. Nk'uko bitangazwa n'umuryango wo kwidegembya itangazamakuru ukorera i Beirut witwa Skiers hamwe n'itangazamakuru Darb rifise icicaro i Cairo. Ewe itwi ry'ugwaruka ntawe utokumviriza. Ndakunda cyane ibiganiro vya Wavreb ijwi ry'ugwaruka FM.